inzuzi rero ni birimwa zaramyeho kandi kuva kera. Hakabaho rero ubwoko bw'inzuzi bitwa ngo inzuzi z'inka zijya za mimyungu, hakaba n'izindi rero inzuzi z'imihiti zijya za mibikunga. Inzuzi z'inka rero zozo nazo nyene ngo ziramokane, hari inangugo, inankuba, imisende n'ibihwanya. Imisende rero ni imyungu minini minini miremire ikura n'ingogo kandi ndakunda kuryoha cyane. Inankuba nayo rero ngo ni imyungu isa n'imitoti hishiye, ikaba iri mwiryoshe n'ibishe. Inangugo yo ni imyungu rero yicaye, ikaba ari ikunda kuryoha cyane cyane. Imyungu rero ikunda kuryoha ni imyungu ibifise inkondo ngufi nini nini, naho umwungu w'inkondo ndende yo ntoyi wo mu mbavu ngo bubishe, kandi usatuye ngo usangana amazi imbere. Naho rero ngo umwungu uryoshe barawusatura ukama wumutse imbere hagasa n'ingugo. Igihwanya rero cyo ngo kimeze nk'umuhiti, bakijya amazi aseseka. Ushatse kurya icyumutse urawitiza. Imihiti rero nayo nyene iri kubiri, hari imihoro iribwa, hakaba rero niyo batajya yitwa ibamba kuko yo ibirura, niyo iciyeze reka kavamwo ibikunga canke ibikwati, birende, imikuza. Ivyo rero inkondi yese bagasaturamo rero n'inzato. Ibi bijya ibi wamubona bivamwo ingabuzo yakuze cyane kumbura ikavamwo n'ibisabo. Ego nico twovuga ku nzuzi. Kazoza FM, be your own boss.